Umuntu TV tubitayeho. Igihe cyose twaba turi mu materaniro twambara amakanzu kujya ku bayisilamu, niko n'abayisilamu bagihagaze. Urumva ejo naho hazoza batubwire ngo burya rero no gusenga muhagaze canke mufukamye ntibyemewe, ahubwo no kurambarara umutwe ugakora hasi, kuko niko tubona byakugwana kera, kandi tugiye kubisoma mu byanditse harabivuga. Urumva ingene tugira dusubire kandi kwambara, turabona no ugiye kwitegereza cyangwa ukaraba mu bakera mu gihe cyabo, nizo nyambaro baba ari abanyamahanga baba ari abashuni, bose bari bafise izo nyambaro, basanga kenshi bambara amakanzu. Nabyo none umunsi abayisilamu usanga kenshi bambara amakanzu, ntaho guhereza bagategereza kwambara amakanzu, n'abapatiri bakambara amakanzu bari guhereza bari mu misa zabo. Sinzi ko ari byo turiko turabwirwa yuko twokurikiza, cyangwa sinzi ko byosigura yuko igihe cyose tuzokwambara twambara amakanzu, tuve ku masuti n'amapantaro tugere kwambara amakanzu, kari wo mwambaro w'abera. Kumbure bwa bundi rero abayisilamu nibo bambaye umwambaro w'abera, abayisilamu nibo bera bantu. Ku by'ukuri ndiko ndumviriza ibi bintu birakwiye kubigendamwo no kubishiramwo ubwenge. Umwambaro uhora ariko aragomba yuko twambara umwambaro wo kugororoka, ariko n'umunsi turiko turabira mu mubiri umwambaro w'impuzu zicuzwe mu biti, zivuye mu ipampa, impuzu zivuye mu, iyo twambaye tukikwiza ntihabonekemwo dusembwa, ntihabonekeho kwambara umuntu ngo aboneshe ubwambure bwe canke yambara impuzu z'urukozasoni. Umudamu akambara akikwiza, umugabo akambara akikwiza, ntagende yerekana canke ngo yambare impuzu zimushoneyeko, canke ngo yambare impuzu zitamubereye, ngo umugore yambarane n'umugabo canke umugabo ngo yambarane n'umugore. Tukambara umugabo wese zimukwiriye, zibibereye umugabo. Sinumva yuko ishobora kuba intambamyi. Ndabagumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yahoshua Hamashare, nongera kuvuga nti amahoro, ubuntu n'umunezero biva kuri Data wa twese Yahuwa bigwire muri twese no mu bacu no mu vyacu. Ni Bankunguka Leos. Mwumvirije neza kundwa Emma, novuga nti ni audio jewe irimwe amajambo vy'ukuri nakunze gose, kandi aragahezagirwa kuri inyunganizi, kuri imbono yiwe, ubwo avuga ati jewe nza nkumviriza ikijanye n'imyambaro cyahaciye. Ati jewe nka Emma numvise ko nunga umukono, avuga ati ivyo kwambara nk'abakurambere batwitangiye mu rugendo biragahera, ahubwo twojana n'ibihe. Ubwo Emma akavuga uti none koko niba twokwambara nk'umwambaro nk'uko abakurambere bambara, ntiwumva yuko na kwa gusenga muzohava muca mutubwira tuze turasenga nk'uko abakurambere bari basanzwe bapfukama ndetse bakarambara? Ivyo navyo ugaca usanga ni nk'uko twoba tugiye kubikora nk'abayisilamu, ko bobo bakibikora. Jewe novuga nti Yahuwa aguhumure kandi aguhe kumenya ivyera no ibi nibitera muvukanyi Emma, kuko ubwa mbere hoho urumva ko nawe utahura neza yuko utwisunze ivy'abakurambere mu inyifato twogenderako niyo gupfukama ndetse tukubama, ariko bikabonekana ko uyifise kwa makenga kubera isanzwe ikorwa n'abayisilamu. Kira noneho muvukanyi Emma, abayisilamu kuba bariko barabikora ntitwoca tuvuga duti tuvyiyamirize kandi bihura n'ivyanditswe. Ni oya, kuko
uwirinda gucumura agendana n'icyanditswe. Niba rero uwo mugigwa abayisilamu bawukora kandi ukaba uhuye n'ivyanditswe, icyo nicyo twoca tuwuhora tuvuga ntitwoca tureka kuwukora nuko abayisilamu bariko aribo bawukora. Ahubwo icyari kuba cy'ingenzi twokwibaza duti none abakristu bobo abavugana abakristu mbega ni impamvu ki batabikora kandi ivyanditswe bidahuye n'ivyo bakora? Kuko abakristu bobo aho kenshi abo nkunda kubona mvuga bihageze gusenga bavuga ngo nimuhaguruke dumutange icubahiro. Ivyo rero vyamaye kwibaza cane, kumbure tuzogenda turabe buhoro buhoro ido nido y'ikintu tusesangure tugere kure mu bwimbike, ariko noneho ndipfuza tuganire uyu mugigwa ujanye no kwinyifato y'abizera basenga. Dusenge rero. Data wa twese wo mwijuru Yahuwa, turi imbere zawe tuje dufite inzara n'inyota yo gushaka kugororoka. None nyaguhora ku ngoma turakwihaye, turakwinginze duciye bugufi twisaba imbabazi n'ikigongwe twebwe ubwacu n'abacu, ndetse abo tuzi n'abo tutazi twongera kubasabira nk'ihanga rimwe tugandagaje muri iyi si, kugira ngo duharire ivyaha ibicumuro n'ibigabitanyo. Umaze kutwezesha amaraso y'umwana wawe yasheshe ku giti, kugira ngo tukubere ibikoresho bizima kandi tukubera abana, nawe utubere umwami, utubere segaba, maze nyaguhora ku ngoma ivyo ugomba biranguke, kandi ubuntu n'imbabazi vyawe bigwire ku muntu wese kugira ngo agusobanukirwa gutahure kandi agendere mu kuri no kugororoka. Mwizina rya ducunga Yahoshua amasha tubisabye twizeye, amen. No kuvuga nk'uko maze kuvyandika ngaho, hari ikibazo umuntu yo kwibaza akavuga ngo mbega ni gute twokwifata, ariyo mu yindi mvugo position canke position, mu gusenga. Kuki ari ingenzi kubimenya? Iki ni kibazo kindi umuntu yoca agerekako, ni ego cane. Twisunze mu gitabo cya Hazone, aricyo bavuga ngo tumenyere mu kamenyero, tuvuga ngo ni vyahishuriwe Yohana cyangwa Yohanani. Turavye ku murongo wa mu gice cya 14 ku murongo wa 6 n'uwindwi, hari ikerekana icyo abantu bo mu isi bakeneye. Hari ikerekana insiguro y'ijambo ubutumwa bwiza bwerekeye iki ku bantu bose. Haravuga ngo ni ku rupapuro rw'amajana 288, kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru, afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kuburira baba kwisi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Ku murongo w'indwi avuga n'ijwi rirenga ati, mwubahe Elohimu. Uwo babandi baca bavuga ngo ni Imana, ariko ari kinyoma. Mumuhimbaze, kuko igihe c'amateka yiwe gishitse. Musenge uwaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Haleluya. Ku murongo w'indwi mwumvirize, avuga n'ijwi rirenga mwubahe. Iri jambo kubaha rishatse kuvuga iki? Iri jambo kubaha ntiriza kubonekera ku kwizera, ribonekera mu bikorwa. Riza guserukira mu vyamwa
twama abantu batubonako biza kugaragarira cyane uburyo twifata tugiye gusenga. Akarorero karahari. Twavuze yuko abamadini babwira abizera abakristo babo bati nimuhaguruke dusenge, nimuhaguruke mutange icubahiro dusenge Imana. Nk'uko Emma yabivuze, abakurambere nabo tugiye kuraba ni mbega nabo babwirwa gukora iki babwirwa nimuhaguruke mutange icubahiro canke babwirwa ngo nimupfukame mutange icubahiro. Numvirije rero Emma sanga ikibazo ciwe no hava ko tukigereranya na kimwe cya wa mwami Constantino i Constantinople. Uyu ari we yazanye umugigwa wa mbere wo kubatiza basuka ku mutwe, kuko bene kumubatiza bitegereje icubahiro n'agateka afise k'ubutware, barinda kumubaza none ubona two kubatiza gute, nawe avuga ati niyo mwo kwisukira ku mutwe. Ariko mu kamenyero ndetse twarazwe n'umucunguzi wacu Yahoshua Mashiach, we yavuze ati abwira Yohana nibikunde muri Yorodani, bikunde kuko ari byo bibereye abantu twese kwibiza. Murantunga si by'umubatizo turiko na karorondo ndeye gutanga uburyo natahuye Emma ku kibazo cy'umwambaro. Birumvikana ko atahura yuko umwambaro w'abakurambere batwitanguriye mu kwizera, neka aho mbangiye no mu gihe cy'intumwa hose nk'uko twubatswe ku matanguriro ku matanguriro agumye ifuruka, ndetse arizo ntumwa zubatse ku itanguriro ry'ukuri ariwe Yahoshua Hamashiach. Abo bose n'abizeye ubutumwa bwabo ndetse natwe turimwo twasabwa kugenda nk'uko abo bagenda niba turi mu kuri. Emma rero akavuga ati none nitwarinda twemerizi umwambaro mu myambaro yindi yose ku mwambaro w'agaciro ari kanzo, ariwo twari dukwiriye kwambara tugiye imbere ya Yahwa, mbega nubona ko buhoro buhoro tuzoca usanga dutanguye no kubwirwa ngo nidupfukame. Nitwatangura gupfukama nyuma tubwirwe ngo no kubarara, ati nawe ni ivyo bizoca bisa n'ibintu byo kwititura no kwikura icubahiro. Kandi mu yandi majambo ikositime yari itosheje, kandi no ikabi yari yo itarinda no kudusaba no kubarara twasenga duhagaze. Jewe niko nca ndakumva. Ariko icyanditswe nicyo tugiye kwisunga turabe none icyanditswe cya Yahwa kigera ko abantu basenga bifashe gute, kugira ngo duhitemwo tugendere ku vy'abantu canke tugendere ku vy'umuremyi w'ijuru n'isi, kugira ngo ntiducumure. Nk'uko rero tumaze kuvyandika ngaho hejuru, ningenzi kumenya niba koko kumenya uyu mugigwa w'ingene twokwifata turi mwo turasenga niba ari ingenzi. Ningenzi koko kuko ni ushingirwa intahe n'ivyanditswe vyera. Reka tubanze twibaze kuri Terehimu
y'ijana na cumi n'icenda ariyo Zaburi ku murongo wa 11 nk'uko nkunda kuyikangurira umuntu wese ayifate nk'icyo kwibukwa ndetse nk'umugigwa ngendegwa ko mu bugingo bwa muntu. Uyu munyezaburi yaravuze ati yasize ijambo rya Yahuwa mu mutima wiwe kugira ngo rimubere inkinzo yo kumurinda kumucumurako. Mu yandi majambo ukaba wipfuza kudacumura, kutagendera mu vyaha, kudagendera mu ngeso mbi, kutagendera mu bumaka bw'imigigwa y'abandi y'abakora ibizira, utegerezwa kubaririkiza inzira z'abagororotsi bagendeyemo kugira ngo nawe abarizo ugenderamwo. Yeremiyahu igice cya 6 ku murongo wa 16 Yahuwa akavugira mu kanwa k'umugaragu wiwe ati yasize atubwire canke atwebwe duhagarare mu nzira zibiri tubaririkize inzira nziza y'abakurambere aba ariyo tunyuramwo. Jewe rero inca ngenda nama navuze norangira umuntu wese kugenda kuraba muri Hiburimu, no kuvuga igitabo cy'Abahiburayo 11, ugahera no ku murongo wa mbere ukareba ni bande bagendeye muri iyo nzira yashimwe na Yahuwa, hanyuma tubigane. Abo uza kubonamwo ba Aburahamu, ba Enoki, ba Yakove, ba Eliyahu n'abandi benshi, kandi by'ukuri n'intumwa zose ziri mu zatwitangiye mu bugororotsi. None rero reka turabe, mbega koko aba bagororotsi ni buryo ki bifata mu mwanya wo gusenga? Mbega gusenga uwo mugigwa w'uburyo bifata wasigura iki? Ko twamaze kumva yuko ubutumwa bwiza bw'umumarayika wa mbere n'uwa kabiri buza buvuga buti mwubahe Yahuwa mumuhimbaze kuko igihe cyo guca amateka kigetse. None uko kubaha Yahuwa kufatanije no kumuhimbaza mu yindi mvugo no kumusenga bisigura canke bingana niki mu migigwa tumenyereye? Yo dusomye rero muri Yeshayahu igice cya 45 ku murongo wa 23, no kuvuga mu gitabo bavuga ngo cya Yesaya, ni ku rupapuro rw'amajana 88, haravuga ngo ndarahiye ijambo ry'ukuri rivuye mu kanwa kanje ritazokwirahuruzwa. Ni murumva mumvirize kandi yemwe, ni Yahuwa avuze ati arirahiye ijambo ry'ukuri rivuye mu kanwa kiwe kandi ritazokwirahuruzwa. Mu yandi majambo ni ndahiro agiye kutubwira. Iyo ndahiro niki? Yuko amavi yose azomupfukamira n'indimi zose zizondahira. No kuvuga bazomupfukamira, amavi yose azoza arapfukamira Yahuwa kandi ariwe birahira. None uku gupfukamira Yahuwa, mbega mu yundi mugigwa murindi mvugo vyoba bishaka kubyoba bisigura iki? Reka turabe muri Esteri igice cya 3 ku murongo wa mbere gushika wa 6, ni ku rupapuro rw'amajana 368. Ku murongo wahavuga ngo Hamani
agirira akazika Moridekayi. Aka kazika niko mukwiriye kubanza kwibaza. Inzika n'inzigo n'urwanko n'ibindi vyose byo kwiyumvira kanaka ko atakubaha canke atakumvira ukamugirira inzika. Uku niko vyagenze Hamani amaze gukuzwa akabikegera cy'umwami. Reka mwumve ku murongo wa 3 niho havuga ngo reka duhere ku murongo wa 2 murantunga. Havuga ngo maze abagendanyi b'umwami bose bari ku kirimba ibwami bunamira Hamani bakamwikubita imbere, kuko umwami yari yabishinze ngo bamuhe ico cubahiro. Haleluya. Mwumvise yuko kunamira ukikubita imbere y'umuntu, ugapfukama ukubama imbere y'umuntu, bingana gutanga icubahiro. Si mutamare wose nimo nabivuga, ni vyanditswe biriko birashingira intahati, bisigura gutanga icubahiro. Kumbe wa marayika yavuga ukuri, mwubahe Yahuwa mumuhimbaze, kuko igihe cyo guca amateka kigeze. Turabandanya. Tubandanije rero hakomeza kuvuga ngo ku murongo wa 3, maze abagendanyi b'umwami bari ku kirimba ibwami babaza Moridekayi bati, niki gituma uca mu cagezwe cy'umwami? Baza nuko bashishikara kumubarira uko bukeye, ntiyabumvira. Baca babibarira Hamani ngo barabe ivya Moridekayi uko vyoba, kuko yari yarababariye ngo n'umuyuda. Murumva yemwe? Hamani icyatumye Moridekayi atanamwunamira kandi amumwubamire ni impamvu nuko Moridekayi yabiterwa nuko ari umuyuda. Bisigura mu yindi mvugo, abayuda ntibigera bikubita imbere bapfukamira umuntu canke ikindi kintu kiretse umuremyi w'ijuru n'isi wenyene. Reka mwumvirize ku murongo wa 5 turabandanya. Nuko Hamani ku murongo wa 5 n'uwa 6, nuko Hamani abonye yuko Moridekayi atamwunamira canke ngo amwikubita imbere, aca arashanga shigwa. Murumva ishavu riramurenga. Ku murongo wa 6 mwumviritse, ariko abona yuko gufata Moridekayi wenyene atakimazi, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi ubwaribwo. Mwabwumvise ko bwari ubwoko bw'abaki bw'ubuyuda. Habandanya havuga ngo rero basize akaburungu n'agakwabo, nico catumye Hamani arondera uburyo bwo kugeseza abayuda bose bari mu bihugu vyose vy'umwami Ahasuwerusi, aribo bwoko nyene bwa Moridekayi. Moridekayi yari umwe mu bwoko bw'abayuda, none yase gupfukamira no kwikubita imbere, yase kunama no kwikubita imbere ya Hamani, none basanze icyemezo cyo kwica Moridekayi wenyene
kitoba kimaze ibibazo ahubwo kumara ibibazo by'abanyakagayo kuri Hamani no kwica abayuda bose, kuko yaciye amenya ati ho kumbe n'umugenzo. Genda rero umuce musoma muri Yohana ni igice cya 4, uwo bavuga ni Yohana igice cya 4 ku murongo wa 22, havuga ngo Yahoshuwa aramubwira ati nyizera nyina wanje kukagakiza katuruka he? Ibuyuda. Ibuyuda rero mu gusenga barapfukama, barunama bagapfukama, bagatanga icubahiro ku muremyi w'ijuru n'isi, kandi ibyo ntibabikora ku kindi gisengwa kindi cyose canke ku kindi kintu cyose nubwo cyo bacyagisizwe hejuru. Shalom. Muvandimwe, hari ikindi kibazo wari wibajije ubaza umuvandimwe Leonce, waragize uti mbese wowe Leonce gukora ijambo, kuvuga ijambo ry'umuremyi ukavuga ubutumwa, kandi wowe uri umuyahudi, nese abamisiyoneri bavuze ubutumwa bakoze nabi? Muvandimwe, iyo urebye mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 guhera ku murongo wa 1 kugera nko ku murongo wa 3 cyangwa n'uwa 4, haratubwira hati mbese abayahudi, umuyahudi arusha iki abandi bantu? Hakongera hakadusubiza hati abayahudi barusha abantu bose ibintu byinshi. Bata urugero nuko umuyahudi ari we wahawe ibyasezeranijwe, ari we wahawe amabanga yo kuramya, yo gusenga, ari we wahawe ubutumwa, ari we wahawe ijambo, ari we wahawe na Bibiliya, nibo bayihawe. Abahanuzi tugenderaho twigiraho ni abayahudi, ndetse n'umucunguzi wacu Yashuwa yavutse muri bo. Kubw'ibyo umuntu wese ushaka kwigisha ijambo ry'Uhoraho cyangwa kubwira abandi inzira y'ubwami bw'umuremyi wacu n'uburyo bwo kubaha umuremyi wacu, agomba kwigishwa kuba yigishijwe n'umuyahudi, akerekwa inzira, akerekwa ibyo agomba gukora, agasobanurirwa uburyo bikorwa, hanyuma yamara kubyemera no kubyizera nawe ashobora kubyigisha abandi. Ndaguha urugero, ntago wajya kwigisha umuco w'Abanyarwanda utari umunyarwanda. Byagusaba ngo uze mu Rwanda wiga ibyo bakunda, wiga Ikinyarwanda, cyangwa se naho utakimenya wiga uko babaho, wige uko bagenda, ntawe uvuge uti nanjye nshobora kubaho Kinyarwanda. Niyo mpamvu ubona Leonce agerageza kutwigisha akatubwira ati izo mana ziri hirya no hino ku isi n'Imana umuremyi w'isi n'ijuru, tugerageze kuyimenya. Akadusobanurira, akatubwira ati izina ry'umucunguzi wacu tugerageze kumenya iryo ari ryo, kuko ntago yavutse ari umuzungu, umwarabu, umwirabura ngo yitwa izina rya Kinyafurika cyangwa izina ry'abazungu cyangwa izina ry'Abanyamerika. Dushakisha izina rye kuko ni umuyahudi. Noneho nitumara kumumenya, tukamenya n'umuremyi wacu uwo ari we, tukamenya n'imico yigishije abantu be, natwe twiga iyo mico, nibwo ibyo tuzavuga, ubwo butumwa bwiza tuzavuga buzaba bufite ishingiro, kuko tuzaba twarabuvomye ku isoko nyayo. Aba bamisiyoneri rero muvandimwe baje batwigisha kuva kera, wababaza mbese mwasubiye ku isoko ya ya mana muvuga, ubutumwa mwigisha mwabuhawe n'umuremyi w'isi n'ijuru cyangwa n'izindi mana?
umucunguzi muvuga ni wa wundi wabyawe na Mariya nayo kwa Yosefu agahabwa izina ritanzwe na marayika, cyangwa iryo zina mutwigisha ni irihimbano rindi? Hari ukuntu abantu bihera umuntu ngo aka nickname, ni nickname bamuhaye ariko izina rye bwite yahawe na mama we na marayika. Aba bamisiyoneri niryo batwigishije. Mbese ibyo umuremyi w'isi n'ijuru yasabye kuva kera abamwubaha ngo bakore, aba bamisiyoneri baje nibyo batwigishije. Nidusanga ntaho bitandukaniye n'ibyo basogokuruza bakoraga, kuko Bibiliya hariya nyine mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 3 na abasogokuruza bo kwizera ngo n'abayahudi. Niba ari bo rero abamisiyoneri ibyo batwigisha biramutse bidatandukanye n'ibyo n'ubundi data wa twese wo mu ijuru yigishije abasogokuruza, nta kibazo. Ariko ngewe icyo mbona ko Lewonsi agerageza, natwe twese tugerageza kugira ngo abantu bagaruke ku rufatiro. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 20 ko tugomba kubaka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Intumwa ni Abayahudi, abahanuzi ni Abayahudi. Turebe uko bagendaga, nitubona uko tugenda bidatandukanye n'uko bagendaga, nta kibazo rwose abamisiyoneri twabagaye. Ariko niba ibyo batwigishije hari aho bitandukanira n'iby'intumwa n'abahanuzi, abo bantu ahubwo tugomba kubagendera kure. Murakoze. Mvukanyi kandi uyu mukundwa Jean Pierre irimwo imfasha nyigisho yo kututahuza ibyo tuba turiko turasangirira hamwe. Biradutera no kuvuga amajambo yaduhaye yo mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 1 gushika wa 3 yarakwiriye kuntera kumva ko yarakwiriye kuntera no kugutera kugira inyota n'inzara yo gushaka nawe umenye iby'Abayuda bakunda n'ibyo banka. Aho tuvuze ku Bayuda uce wiruka muri za ntwari mu kwizera zatwitangiriye mu rugendo, ndetse na ya matanguriro twubatse ko y'intumwa n'abahanuzi nk'uko biboneka mu gitabo cy'Abanyefeso igice cya 2 ku murongo wa 20. Kuko mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 1 gushika wa 3 urumva ko havuga ngo mbese Abayuda baruta abandi. Inyinshi ivuga ngo ni na cyane, babarusha byinshi kandi barakabibarusha, kuko urumva na Yahoshua Amasha yavuze ati agakiza gaturuka i Buyuda. Nyizera no kuvuga ushaka kwizera, ushaka ubugororotsi, utegerezwa kugendera mu by'Abayuda, kuko ngaha mu Baroma havuze ngo babasumbya byinshi, kuko nibo bahawe ibyasezeranywe, ndetse ni nabo bahawe ibyo kuramya, mu yindi mvugo ibyo gusenga. Ukaba ufise ikibazo kijanye n'iby'umugigwa wo gusenga, va i Buroma, va mu Bugiriki, va mu Burundi, va muri Tanzania, va muri Kongo, va he, genda ubaririkize i Buyuda bikorwa gute, byakogwa gute. Naho nyene utibagiye ko turi mu kiringo nabo bamwe babaye abo kwisaba bakagendera muri wa mugigwa wa Epiphanes Siriakusi, umwami w'Abagiriki, nkuko tubibona mu gitabo cy'Abamakabe. Ari nacyo gituma
iyo ndakubwiye nti rijya jambo ryo muri Yeremiya 16 ku murongo wa 13 hagara mu mayira abiri ubaririkiza inzira nziza y'abakera abari yucamwo inca nihutira no gukurungika mu gitabo cya Hiburimu cyangwa cy'Abaheburayo 11 uhere ku murongo wa mbere urababahizi maze ucutangura kugira ubushakashatsi mbega ababahizi bagendana na Yahuwa gute mu mirire mu minywere mu nyambaro n'iyindi migigwa twita kaca canke imico n'imigenzo. Tradition and the cultures. Turabandanya. Reka rero dukomeze kuraba none babakurambere babikora gute canke iyo babikoze baba bavuze ngo iki mu mugigwa. Bisigura yuko hariho imyifatire dugira ikabisiguye ikintu. None kwa gupfukama kwa namugapfukama ukubama vyaba bisiguye iki twisunze ijambo rya Yahuwa. Reka dusome mu gitabu cya Yosuwa igice cya 5 duhere ku murongo wa 13 na cyane turagira ku murongo wa 15 ku rupapuro rw'amajana 253. Aha ibi tubiriko turabiraba kugira ngo wewe wumvirije ibya Ema wipimurabe mbega nkomeze kugendera kuvya abapagani muri bwa buryo bavuga ngo nimuhaguruke dutange muhe icubahira Imana canke wewe nawe uraza kuvuga uti nimuce bugufi dupfukame twuname dutange icubahiro kuri data wa twese Yahuwa. Kira noneho nibise n'abasengwa baratandukanye dusenga Yahuwa ariko abo bandi bo batanga icyo cubahiro mu buryo bundi bunyuranye nabyo bo basenga imana za kiranga rya ngombe n'ibindi God na Isus canke Jesus. Reka rero turabe haravuga ngo umumarayika w'ingabo za Yahuwa maze Yosuwa ari hafi y'Yeriko agize ngo arunamura amaso abona umuntu imbere yiwe yasokoroye inkota ayifashe mu ntoke. Yosuwa aramwegera mubaza ati mbega uruje ku ruhande rwacu canke ku ruhande rw'abasi bacu? Ku murongo wa 14 aramwishura atekaye ariko ikinzanye ubu nuko ndumugabisha w'ingabo za Yahuwa. Maze Yosuwa arapfukama agakwabu arunama agakwabu amuha icubahiro aramubaza ati mugenzi jewe umusavyi wawe none ico ugomba kumbarira ni giki? Mwamaze kumva yuko maze Yosuwa arapfukama agakwabu arunama agakwabu amuha icubahiro. Abona kubaza irindi jambo ati none tungwa ati none icyo ukeneye ko nkora kindi ni giki? Ku murongo wa 15 nuko mugabisha w'ingabo za Yahuwa yishura Yosuwa ati kuri inkweto mu birenge vyawe kuko aha hantu uhagaze arahera. Nuko Yosuwa abigenza atyo. Haleluya. None yemwe hari abantu bokwirirwa baranigana bavuga ngo uzoturasenga ukuyibirato kandi umuntu we azi neza kumbure we azi neza hari ko hatera. Oya, ariko uwomenya wese ko ahakoraniye haba arahera
kuko data yavuze atari babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje nzoba ndi hagati yayo. Icyagezwe kiravuze ati kura ibirato mu birenge vyawe kuko aho uhagaze arahera. Shalom. Aha ni kuba afise umuhamagaro wo gukunda ukuri no kugendeshwa n'ijambo, nibo tuba turiko turaganira kuko ijambo rirafise abarihawe. Shalom. Maze rero kwibonera neza yuko gupfukama canke kunama ugapfukama ukubama bingana no gutanga icubahiro mu busobanuro bw'ivyanditswe vyera. Kandi ikigira kangahe twamaze kubona nuko atawunda akwiriye guhabwa canke atakindi gikwiriye gukorerwa ivyo guhabwa ico cubahiro kiretse umuremyi w'ijuru n'isi. Ikibazo rero gisigaye twoca twibaza, none twebwe abo mu gihe cy'ubuntu, abo mu gihe twacungujwe amaraso y'igiciro, mbega natwe twoba tugigendera muri uyu mugigwa canke icyo twokwikorera gusa no kwizera ko iri jambo nkunda kumva abantu ariryo bavuga. Murantunga nashimye gukoresha imvugo kuko abantu benshi nzi yuko ariyo mvugo ibuzuye bigatuma bagendera mu mugararizo. Reka turabe abo muri iki gihe cya none, no kuvuga mu gihe cya Hamashari n'inyuma cyo y'igihe cyo kuba yasubiye iburyo bwa se, mbega bo bakora gute, bifata gute mu gihe cyo gusenga canke mu gihe cyo gutanga ikimazi canke gukenguruka. Reka turabe amasomo, duhere muri Pilipilimutse ari cyo gitabo cy'Abafilipi igice cya 2 ku murongo w'10 n'uwa 11 ni ku rupapuro rw'amajana 224. Haravuga ngo kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yahoshuwa, ari ivyo mwijuru n'ayivyo kw'isi n'ayikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yahoshuwa Hamashiach ari Yahwa, ngo biheshe Elohimu data wa twese icubahiro. Haleluya. Gupfukama mu izina rya Yahoshuwa Hamashiach ni itegeko, si igisabo. Ni nacyo gituma ikibitwereka ko ari n'itegeko atari igisabo, nuko nuwatowe atware ubutumwa bwiza mu banyamahanga nk'igikoresho cyo gutwara ubutumwa bwiza mu banyamahanga ari we Shawuli. Tugiye kuraba uko yavyifashe, kuko turaza kubona icyemezo cyerekana neza yuko bikogwa kugira ngo ugaragaze ko wubaha data wa twese koko mukanya. Nukuvuga tugiye rero mu gitabo cya Maaseyi canke ivyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 20 tugahera ku murongo waho wa 35, ndondeye mu mutahure neza incamake y'iyi nkuru, mugashika ku murongo waho wa 36, kuko turiko turanyaruka ku rupapuro rw'158, herekana ingene Shawuli yariko arasezera abi mw'ishengero rya Efeso, ndetse abagaragariza yuko batazosubira kubonana amaso mu yandi. Ni nacyo gituma ku murongo wa 38 ubona ko bababaye gose. Ndetse iki gice kikerekana ukuntu Shawuli yabibutsa ingene yabanye nabo, akababera icyitegererezo, nta atacu yabagoje, ahubwo muri vyose yitangira ubugingo bwabo
mu kubitaho no mu kubitwararika uku na kuriya. Kandi niho yanabagabisha babwira ati yuko arazi neza mu gihe atazoba gihari yuko hazoboneka abandi bigira abigisha bakeneye gukwegera kwikwegera kw'abigisha kandi batababaye umukuku inyuma yabo uhereye ku murongo wa 29 gushika wa 30. Ariko iwa na rimwe, ariko icyo tugambiriye ni iki cyo kwirabira umugigwa wo gupfukama. Duhereye ku murongo wa 35 aravuga ngo nabahaye akarorero muri vyose yuko mu butame mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo y'umwami Yahoshuwa ingene n'ubwiwe yavuze ati gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Haleluya. Ku murongo wa 36 rero muwumvirize neza na 37 amaze kuvuga atyo arapfukama arasenga hamwe nabo bose, amaze kuvuga ayo majambo arapfukama asengera hamwe nabo bose. Ku murongo wa 37 bose bararira cyane bagwa Shawuli mwizosi baramugumbira. Mbega gahinda. Bari bamutwararitse, bari bamukunda, kandi urumva ko yari yababereye akarorero keza muri vyose. Turabandanya no ku murongo wa ku gice cya 21 ku murongo wa 5 naho tuhumve ndonde tugire muri iyo audio imwe kugira ngo ibe y'ingenzi ntuce twibaza mbega hoho bapfukama kubirago, bapfukama aho babashashe kugira ngo twumve yuko bikogwa aho bishoboka, aho bidashoboka ntibikogwe canke bikogwa ari uko hateguwe neza. Tugende ku murongo wa 25 ku gice cya 21 haravuga ngo turangije iyo misi tuvayo turagenda bose baduherekezanya n'abagore n'abana baturenza igisagara dupfukama ku musenyi. Bapfukamye ku musenyi baturenza igisagara dupfukama ku musenyi turasenga. Haleluya. Ku murongo wa 6 tumaze gusezerana dutambukira mu bwato nabo basubira iwabo. Haleluya. Umugigwa wo gusenga ujanye no guca bugufi mu mugigwa wo gupfukama no kubama canke kunama. Shalom. Nukuvuga tugiye rero kuraba akarorero kamwe mu bahawe ibango ryo kuganza mu bwoko bwa Yahuwa, uko bari basanzwe nabo bubaha Yahuwa canke bifata mu gihe cyo gusenga Yahuwa. Ugiye mu Rwambere rw'Abami igice cy'umunani ku murongo wa 22 umutwe w'amajambo uvuga ngo isengesho rya Salomo, ni ku rupapuro rw'amajana 393. Aho usomye umurongo wa 22 ntiwotahura uburyo yari yifashe, wohava ndetse hamwe wimvira uti kumbure yarahagaze nk'uko bamwe bavuga bati reka ndabahezagira, ugasanga baciye bahaguruka katangura kugira umigigwa yabo. Ari kumviriza turaza kuvyumva uko yari yifashe ku mirongo ikurikira 50 ya wa 51 na 55. Avuga ngo Salomo araheza ahagarara imbere y'igicaniro cya Yahuwa, ishengero ryose ry'Abayisirayeli lirorera, agaranzura amaboko ayatumbereje mwijuru.
none aya maboko yayagaranzuye ameze gute? Ipozisiyo yari arimwo yari imeze gute? Reka tugende ku murongo wa 51. Haravuga ngo kuko abantu bawe murantunga. Reka tugende ku murongo wa 54 na 55. Nuko Salomo arangije gusengesha ayo majambo yose yo kwinginga, Yahuwa arahaguruka ava imbere y'igicaniro ca Yahuwa, aho yamye apfukamye agaranzuye amaboko ayatumbereje mw'ijuru. Narondeye mwumve kwa gupfukama, kwa kugaranzura amaboko suko yayagaranzuye arimwe arabahezagira ahagaze. Oya, ni nacyo ituma ivyanditswe vyose bize biravuga ngo mutarike amaboko yanyu atabibi bibagiriza. Ku murongo wa 55 arahagarara asaba ikoraniro ryose ry'abayisirayeli umugisha, avuga n'ijwi rirenga haleluya. Urumva ko mushobora kuvuga ngo muhezagirwe ivyo ukabivuga mugabo mwahagurutse. Mugabo vy'ukuri aya masengesho ajanye no guhezagira ikoraniro no kurisabira umugisha, Salomo umwami ubwiwe yayakoze apfukamye, kandi uzosanga babapfukama n'umwanya munininya cyane mu bihe bigoye barimo baratakambira Yahuwa. Shalom. Nukuvuga twamaze rero kumva yuko ivyanditswe vyose bitwereka yuko gupfukama no kunama bingana no gutanga icubahiro, ndetse nuko tutagiye mu madetails menshi canke mu burorero dutanga uburorero bwishi. Muri Bibiliya harabonekana aho abizera bagiye barahura n'ingorane ndende bazira kudapfukamira umuntu canke uwuganza w'isi canke icyo bageze abantu bose bunamire basenge. Ari nacyo gitume iyo bavuze ngo azogirira, no kuvuga utazogisenga wese azogigwako nako kaga, mu yindi mvugo baba ariko baravuga ngo utazogipfukamira acyubamire, nkabasha kana mesha Abednego. Bariya bahungu urabona bashaka bari kwicubwe bakavuga bati sukusenga utubwiye, bakiyunamira bagapfukama gusa bakunama. Ariko babobo bari bazi neza yuko ivyo banabikoze biza gutanga ipica neza yuko ati nabo basenze. Baravuga bati biragahera. Aha rero abasenga bose data nkuko twavyumvise mu gitabo cy'Abafilipi yuko amavi yose yabiyo mwisi nayo mwijuru nayo yabyo mu kuzimu yose azohora apfukama mwizina rya Yahoshua Mashiach. Reka twumve uburori, twumve n'ibivyemezo yuko no mwijuru niko bimeze. Mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana ni igice cya 5 ku murongo wa 13 na 14 ni ku rupapuro rw'amajana 282 haravuga ngo kandi caremwe cose co mwijuru no kwisi ni kuzimu no hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri ivyo vyose, numva bivuga biti uvyagiye ku ntebe n'umwagazi w'intama, umugisha ube uwabo n'icubahiro no guhimbazwa n'ububasha ibihe bitazoshira. Amen. Ku murongo wa 14 kandi vya binyabugingo bine bivuga biti amen.
bano bakuru bikubita hasi barasenga. Bikubita hasi baragira iki? Barasenga. None mumvukanyi wewe uvuga uti sinzi ko warondeye kuvuga yuko ikanzu ntiwoyambara canke upfukame wubame kubera bikorwa n'abayisilamu. Ahubwo yico uvuga uti nijuru sinshaka kuzorijamwo abayisilamu niba harimwe abari mu idini ry'abayisilamu bazorijamwo. Oya, ni guhitamwo kwawe. Ariko wibuke yuko n'abayisilamu bwabo imico n'imigenzo yanduruka kwa Aburahamu, kuko bavuga ko bakurikirira gijya se nk'uwo twovuga ngo ni iwe kibi niwe niwe bakomoka ko ariwe Ishimayeli, wo nawe ni mwene wabo na Isaka. No kuvuga imico n'imitere n'imigenzo ni imwe, kiretse icyo batandukanijwe ko niragi gisezerano. Ukaba rero wewe ucuvuga uti kuba isezerano ry'agakiza ritaboneka muri bukacuvuga uti n'imigirwa y'imigenzo yabo ntayo no kurikira, uzoza gushiduka. Ahubwo ivyanditswe bivuga ngo wirinda yirinda muri vyose, uzosanga nawe iyo migenzo n'imico irimwe irakubuza kuba ubushitse, kuko utayigendemo kandi yari iyera. Shalom. Nukuvuga nk'uko twavuze mu gice cya kane ku murongo w'icenda mu vyahishuriwe Yohana, ni canke bavuga mu vyahishuriwe Yohana, naho hakomeza kwerekana yuko amavi yose y'icyaremwe cyose aho kiri hose ategerezwa gutanga icubahiro mu kupfukama no kubama mu gusenga. None niba abakristo batanga icubahiro kusengwa wabo bahagaze, barakabikora kuko basenga bayare, basenga vya bisengwa vya gipagani. Kuko mu Banyefeso igice cya 2 ku murongo wa 11 na 12 harerekana neza yuko amahanga yose afise ivyo agenderamwo asenga, nkuko muri Mika 4 ku murongo wa 5 habivuga yuko abayashareri bavuga bati twebwe abandi bose bazogendera mu izina ry'ibisengwa vyabo, ariko twe tuzogendera mu izina ry'usengwa wacu Yahwa Elohim. Abo nabo basenga vya Mana, basenga Gadi, basenga vya Gatonda, basenga vya Mukama, basenga vya Zambi Nyagasani n'ibindi bindi byose bigenda biravugika bitari rurema. Eka muribuka no mu gihe cya Yona igice cya 1 ku murongo wa 5, nabajye basoza babonye ibintu bikomeye Yona yijoneye hariya mu ifuruka, baramufyura baravuga bati kuko batakambye birananirwa, baravuga bati reba nawe usenge ubusengwa wawe, uyu usengwa aratanga igitangaza. Urumva ko nayo nuwo yasenga bari basanzwe banabizi ko atandukanye n'uwi wabo. None uyu usengwa wa Yona, uyu usengwa w'abayuda w'ukuri, we atusabikire katwumve adusaba kwifata gute mu gihe cyo kumusenga. Igice cya 4 ku murongo w'icenda mu vyahishuriwe Yohana ni ku rupapuro rw'181 haravuga ngo kandi uyo vya binyabugingo bihaye uguhimbazwa n'icubahiro n'ishimwe, uvyagiye kuri ya ntebe niwe abaho ibihe bitazoshira. Babakuru 24 baca bikubita imbere y'uvyagiye kuri ya ntebe bagasenga ubaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo vyabo imbere y'intebe
bavuga bati mwami wacu Elohimu wacu birakubereye guhabwa uguhimbazwa n'icubahiro n'ububasha kuko ari wowe wenyene vyose icubahiro icaremwe bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigomvye. Haleluya. None nubu nkomeza kwibaza, tugendere mu mugigwa w'abapagani w'ibise canke tugendere mu mico n'imigenzo y'abasenga vyawe bayari canke tugendere mu ijambo tugendane n'ijambo rya Yahuwa kugira ngo ritubere n'inkinzo yo kudacumura? Nuguhitamwo kumumwe wese. Ariko icyaremwe cyose uwuzi wese ko yarimwe kandi akamenya uwamuremye, akamenya neza ko ari uw'Abayisirayeli, data wa twese Yahuwa Elohimu, icyaremwe cyose wa mu rurimi rwose mu mahanga yose, dusabwa kubaha Yahuwa tukamuhimbaza kuko ari igihe cyo guca amateka. Ivyo navyo bikagaragazwa mu gutanga icubahiro, mu kwicisha bugufi, mu gupfukama no mu kubama. Mu kurangiza nagomba kumbure nsozere mvuga guti imbere yuko dusenga, jewe ndemeza neza umugigwa wo gupfukama no kunama usenga nubwo ukorwa n'Abayisilamu nisunze na rya somo ryo muri Yosuwa igice cya 5 ku murongo wa 13 gushika wa 15. Jewe ndemeza ko ari umugigwa utontera isoni canke ntoreka kugenderamwo nuko Abayisilamu bawugendeyemwo kandi uhuye n'icyanditswe. Ari nacyo ituma je nama nivugirane, nama niteguriye guhana ukuboko n'umuntu wese uko ari kose, uko azanye ikintu cyose gishingira intahe cya Yahuwa, icyo ntegerezwa kukizera kuko inzira yanje niyo kugendana n'icyanditswe cy'ukuri. Ivyanditswe bisaba kubigenzura kandi bikambuza kuba umugararici. Kubw'ivyo rero ngaha ntituba duhari dukwegane tuhambira umuntu mu kwizera, ariko tuba duhari muri ya nzira yo mu Baheburayo igice cy'icumi ku murongo wa 24-25 duhanurane kuko ibihe turimo bigoye. Ibi bintu vyose by'izi ntambara y'imico n'imigenzo tuzobigenda ko buhoro buhoro turabe mbega imvo n'imvano nyezina vyandurutse he, vyaje ryari, mu kiringo rya cyajyari, kurinde vyinjiye gute. Ivyo nibaza ko ari byo vyari bikwiye nkuko nagenda bivuga, tukabona uburyo ingene bwazananye abantu bakabugeramwo bakabugwamwo biyumvira bari mu kuri kandi bari mu kinyoma. Shalom. Ufise ikibazo cyanyunganitse eka n'amashimwe, Yahuwa yamavuga ati ushoboye kwitunganya muri bike ntiyobora gushingwa na vyinshi. Ariko intumbero y'abankukare wose niyo kwongera gusana uruzitiro rwasenywe kugira ngo igiterekwa kw'amatara cyongere kimurike muri twebwe mu izina ry'Uwacungu Yahoshua Amashara, nkuko n'uyu Jean Pierre yabishingiye intahe ndetse akaduha n'isomo rikomeye ryo mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 1 gushika wa 3, hatwereka yuko ivy'amasezerano, ivyizegwa, ivyanditswe vyera, imyizere yose n'imico n'imigenzo nta handi y'abizera dushobora kuyironka atari Buyuda. Data wa twese wo mw'ijuru Yahuwa, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ushaka n'ibyigo bisingo mw'ijuru, uduhe ibyo byetu kuri uyu munsi, uduhari imyenda yacu nkuko natwe duhari yatugiriye nabi, ntuduterane mu bitwosha nabi, yamara udukize wamo, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ivyawe niwe bitazoshira. Amen. Shalom shalom.